mw'ishengero bagaca batangura kutwanduza ku mpuzu zacu. Ishengero rya Kristo rikandura kubera abantu bambaye imyambaro yo ngaho hanze mu banyamahanga. Aho hanze ni mu banyamahanga twarakuyeyo dushirwa ahantu. Imana ibahezage. Twarakuyeyo mugani hariho abakiriyo binjira mu ishengero bambaye imyambaro y'abanyamahanga. Ubusambanyi, uburozi, kubesha, kuborerwa, kwirema ibice, gupinga no guhinyura. Abo bariyo bagabo yambaye mu ishengero bagaca bicarana natwe bagasa natwe. Ubaravye ngo bataca ubwiza bw'Imana, ariko imitima yabo yambaye iyindi shusho. Imana nidutabara. Nta mukuru abura mukuru we n'ijambo Imana yari yambwiye ku munsi w'ejo yavuga. Imana ibahezage. Narababwiye nti hariho akantu nabonye mu Baroma, niko nasozereyeko. Umukwe baramwitegurira, umugeni agira kunyati cyari kirageze arateka. Narabwiye kusanga biteguye neza aho mu Baroma, bafise agakoko karimo amashugwe n'amaparufe n'isigara ngo babikeye gose. Wewe n'umukora icyanyuma mukora cyangwa akarito k'isigara. Nakena gatinage unaza kuzana mu bimanza za gutanga itabi. Urazana parufe, uzana amashugwe n'utuzana itabi. Itabi ni cyari gihumbi kibi cy'amajambo kandi abateko bihumbi cy'umukamizana kikiro n'ibishengero no risohoka. Ibyo ni cyane poma Yesu parufe. Sukira Yesu amashugwe kuko n'umukwe wacu. Twege dusanzwe turi bakazana b'Imana kugira aze kudutora mupome mutera amashugwe, tumutera amashugwe mu gukora ibikorwa by'Imana. Imana ibahezage. Mugaye ntusuka itabi. Itabi n'urusaku, itabi n'inzigo, itabi n'imyidodombo. Imana ibafashe. Turabe ijambo ry'Imana. Kora ibikorwa bishimwa kandi byibukwa. Niryo jambo mfise. Kora ibikorwa bishimwa kandi byibukwa. Imana ibahezage. Narigeze gukora ibikorwa bishimwa kandi byibukwa. Nari nkifise ikibazo, nari nirimiye uduharage dukendo nka kasosumo, mvuza kasosumo sinirombe zinikajya kajamo ibikombe 105. Hama Imana ikikubita ubufindo ivuga iti genda umukozi wanje umugurire costume. Baca baduteranya turi babiri mugabo bambwiye nkamubona ari umutunzi. Imana iti ngo zoguha umugisha mwinshi kandi wewe n'uyu mwaka ndagukorera igitangaza. Uwo mwaka nyene ni warenganye. Naciye mbona ubuntu bw'Imana. Hariho abantu batazi gukora ibikorwa bishimwa kandi byibukwa. Nabikoze nezerewe, bica birandikwa, bica birongera biribukwa. Nubu nitwongirako. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Hari ikintu wenda narabwiye Imana nanje. Nayibwira ni ndoshima kuri Imana. Jewe ndatanze amafaranga baje kwagurira costume. Nanje urazi ko ngomba costume. Kandi costume ngomba sinashaka igikoti. Kimweto nasabye ngati izo birimo akanuskoti. Mbuza akanuskoti nikanya kimbere. Karanjohera cyane. Numva naho nukwambara ikoti nato byari bintwe ko nari nkiri muto. Naco byari bimbwiye. Hama rero naheje kubikora nza mbona umukozi w'Imana araje ngumve nguyi costume Imana yambwenda yigura. Aho nagiye no mu gisuru ndagura igitambara mugandi biranka. Abo turi kumati kireke uzokigura hanyuma. Cyasanga Imana yabiteguye. Akibimbwira gusa navuze ni koza ngatema kanuskoti ntaho ntwara. Cyasanga yagasitsemwo yazanye yayindi nyene makanuskoti ngize yo byabindi ni Imana. Imana ibahezage. Kora ibikorwa bishimwa kandi byibukwa. Hari ibikorwa bishimwa kandi bikibukwa. Si ibikorwa bavugiye kamajambo. Ni wabona uko zigikorwa inze gucira kinyeri amajambo widodombe ivyo nyene urataye. Ejo nababwiye ni batwigisha turinze uko ibikorwa ndinze gusimbati haleluya nestori ibihumbi 100. Umukubizana urajugumira kuko batati mpava ndakurandura ngere muri mwemu yera mugani ntivyandikwa namande mwemu yera guciye. Batubwiye tubikore mu mutima bati ngomba nkorera Imana yandi twamenyanye. Mani bahezagire. Mani bahezagire.
sinumva ko munezerewe. Imana ibahezagire. Yinjirire mu nzu y'Imana, erega hanze harateye ubwoba. Yinjirire mu nzu. Injira mu nzu, hiyo hanze harateye ubwoba, hagushira mu busambanyi, hagushira mu bintu byo kukwibagiza. Hura mu nzu y'Imana naho yo hameze neza. Imana ibahezagire. Uraza kubona ibitangaza by'Imana. Imana ibahezagire. Dusome ijambo ry'Imana, dukora ibikorwa bishimwa, ibikorwa byemegwa, bikibukwa, bigashimwa n'Imana. Dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye. Ezekiyeli ngomba mpere. Ezekiyeli turabeho amajambo y'Imana, giceni ca 33. Kora ibikorwa. Turabe ijambo ry'Imana. Usomye ijambo ry'Imana uraza kuvyumviriza neza, uraza kumviriza aba bantu bari bagira batsindwe. Byari byamaze kumenyekana ko hatsinzwe kubera ibyo bari ko barakora ntivyibukwa, ntivyashimwa, baca baratsindwa. Dusome yaciye avuga ngo 3:1 havuga ngo maze baza kuri wewe nk'uko ari abantu basanzwe baza, bakicara imbere yanje nk'ahari abantu banje, bakumviriza amajambo yawe ariko ntibayakore, kuko berekanisha akanwa kabo urukundo rwinshi, yamara imitima yabo ikurikira ukwiyungukira kwabo. Ndasubiramwo, maze baza kuri wewe nk'uko ari abantu basanzwe baza, bakicara imbere yawe nk'ahari abantu banje, bakumviriza amajambo yawe ariko ntibayakore, kuko berekanisha akanwa kabo urukundo rwinshi, yamara imitima yabo ikurikira ukwiyungukira kwabo. Mana uragororotse, sobanurira ubu bwoko, kuko niba ushimye ko aya majambo aba muri bwo, naba ari wewe, icyubahiro gihabwe we mu izina rya Yesu, amen. Uhora habwira Ezekiyeli aya majambo yitegereje aba bantu, kuko bari batsinzwe, bari bitirirwa Imana, bari abantu b'Imana, bwari ubwoko bwayo, wamengo bakorana n'Imana mu myifato no mu mico no mu migenzo, bwari ubwoko bw'Imana. Mugani ibyo bariko barakora ntabwo Imana yabyemera, nta nuko yari yabishimye. None rero haciye haba ikibazo, baca barategwa baratsindwa. Ibikorwa bariko barakora byari bigayitse, baca barategwa baratsindwa. Uwo haca yibwirira Ezekiyeli bafise imanza. Aha bari bafise imanza, bariko barasenga. Hari abantu baca batangura gusenga, ngwiyaba yari yayindi yabivuze, ngwiyaba yariyo, ngo he none rero ngo hani nivyo nari narakoze. Mugani ibikorwa bishimwa, umbe warabikoze, mugani ntivyashimye. Ezekiyeli nawe acaje imbere y'Imana, akira ikibazo imbere y'Imana. Uhoraho Imana atamubwira atumviriza, reka ndakuhishuke, maze baza kuri wewe nk'ahari abantu banje basanzwe baza nyene, bakumviriza amajambo yawe ingene ndayakuvugisha, ingene aryoshe, mbere bakwerekanisha akanwa kabo umengo kuzuye urukundo rwo kunyubaha. Mugani imitima yabo hajya waraba irafise intumbero, nukwiyungukira gusa kwabo. Imana idutabara. Ubu bwoko rero bwagize ikibazo, baratsindwa kuko bari batari mu ruhande rw'Imana. Ezekiyeli acajana ikibazo kukibaza Imana. Imana ikiyamuga ati, mwana w'umuntu reka kwirigura ruha. Abo bantu naho ubona umengo bameze neza, kuko by'ukuri aha niho womenya ko ushobora gusanga harimo umusambanyi cyangwa umurozi cyangwa umwicanyi. Utwitegereje turabanye, twese dutatse ubwiza bw'Imana. Imana idufashe. Rero Ezekiyeli yinjiye mu rusengero, yababona bameze neza, bagoroye, ntawe uzi imyambaro bambara icyo gihe, kuko ibi byambaro twambare ubu ni iby'iwacu by'iki gihe. Kiriya gihe bari bafise ingene bambaye, uko bari bambaye kose bari baberewe mu ngoro y'Imana.
ariko baca baratsindwa, Yerusalemu haratsindwa kuko batari mu ruhande rw'Imana. Ariko Hezekiya acajana ikibazo imbere y'Imana, arasenga. Imana avuga ati mwana w'umuntu reka kuruha, bajya naho babona umengo bameze kurya, bakaza imbere bakica bakakumviriza, umengo baranezerewe n'indirimbo zawe, umengo banezerewe n'amajambo bigisha, ariko ibyo bakora mu mitima yabo ni ukwiyungukira gusa kwabo. Hari ijambo yaciye amubwira ngo kandi raba ubamerera nk'indirimbo nziza cyane yumvise ijwi ryiza, akaba ari umucuraranzi w'umuhinga, kuko bumviriza amajambo yawe ariko ntibayakore. Yaciye amusobanurira, raba wowe uhagaze imbere yabo ubamerera nk'umuhinga w'umuririmbyi, barumviriza ingene uririmba bakumva kabisa ko umengo baguma gukurikirana, kandi ntibasiba kuza kuko urabaryohera, ariko ibyo uriko urababwira nta na kimwe bazokora. Baranezerewe gusa n'ingene umeze, inyambaro zawe, ingene uhaguruka, ingene utambura, uwuriwe, icyubahiro cyo barabinezererewe, mugani gusa barumviriza ariko niba bishyira ku mutima, mugani bararyoherwa bakubonye. Ivyo byonyene biramaze, imitima yabo yikurikira ukuyungukira kwabo gusa. Aca uramubwira ati mugani bya bindi aho bizoshikira, kandi heraba birashitse, bazoca bamenya ko wahora muri buruvugiswa n'Imana. Imana idufashe. Mw'isengero birashoboka abantu bakabayo, bakinjira bagasohoka, bakaba mu byumba byo gusenga, bakaba mu byumba byo kuririmba, bakaba mu ngabire z'Imana zose, ugasanga baratwebereye niyo bari, ugasanga n'abakozi b'Imana, mugani Imana kirabaraba igasanga ntibameze neza, arafise ibiri mu mitima n'ukwingukira kwabo gusa. Ariko icyo Imana ivuga ngo bya bindi aho bizoshikira, bya bibazo aho bisikira, bya bibazo bimaze kugutera muhira, wibuka ati Imana yanje, mugani ivyo wakoze nawe ntibyemewe kandi ntibyashimwe, ntibishobora no kwibukwa. Imana yanje yaciye amubwira Hezekiya ati bya bindi kandi heraba birashitse. Niho bazoca babimenya ko wari umuvugishwa hagati muri bo, ko wari kurababwiza ukuri. Hari ishengero ariko ibyo abakozi b'Imana bababwira cyangwa mwe mu w'Imana avuga, akumva umengo ni bitito, akumva umengo ni bicoboka, akumva umengo ni byoba, ariko ijambo ry'Uhoraho nirigenda ubusa. Ijambo ry'Uhoraho rishitse icyo ryageneye. Imana idutabara. Bya bindi ndibaza abanyabwira usiko turi hamwe mwoba muza kumviriza agahogo k'abacuraranzi. Undi muntu umwe yagiye ahantu hari aho mu kumoso, baca bahabwa indirimbo ngo bararirimba ngo twege zumye ziriko, wumva ngo mwemuhira ngo yarumiye mu mitima, ariyo bamwicaranye bari ngaho nyine bameze uko nyine ariyo, mugani ntibashobora kuvuga ati haleluya, umva zumye ziriko, umva ziriko mwemu yera ariyo, baramwumva mugani yumiyeyo. None uwo yumiye aba ari mwemu yera ngo zumye ziriko, kugira batabago bagere muri mwemu yera. Imana yabanje kubarungikira inkuba, iraheza irabavura. Iminsi yose Imana irakora ikintu, ntiyabona mwemu byo kuvuga ngo haleluya, bumva umengo nakaguma, mugane uravuga ati tweke ngaho ubona aba bose zumye ziriko, urumva ngo barafise mwemu yera. Umurozi yicaye ngaho ngo barafise mwemu yera, umusambanya ngaho ngo barafise mwemu yera, umuntu wese ibyo yikoresha byose ngo barafise mwemu yera, mugani ngo zumye ziriko. Bya bindi aho bizoshikira kandi he birashitse, bazoca babimenya. Baciye babimenya inkubije, baciye babimenya inkubije kubabanguranye, kerekana mwemu yera. Abari mu mwemu yera baciye bamenyekana n'abatari mu mwemu yera, kuko muri icyo gihe bimaze gushika ibyo bintu ngo
abagiye baragiye barabandanya bararengana barahwera kuko bagiye iwabo. Abo by'ukuri zari zumye ziriko bararengana. Abo zitariyo nabo barakubiswe isato zirasha zirapako muganga bakagenda kwipukura ku ruhome ngo kugira ngo bajane n'abariya biranga ngo akavyuka kikubita hasi ngo bahabwa babona iyo ko bararengera bikanka. Yagiye yisanga ariko arababwa yahiye, acabona ingene babandi bagiye, acagaruka hewe kutura mpemu yera, aca yatura n'ibyo yari yaranyegeje byose bya bindi. Uhoraho yabwiye Hezekiya ati raba bya bindi kandi biraje, niho bazoca babimenya kuvugishwa n'Imana yari muri bo, yari karababurira. Nico gituma umuntu w'Imana wa mw'isengero akwiye kuba mw'isengero azi cyo kutunganya ubugingo icyari cyo, kugira ngo ntutsindwe umunsi utewe hama ngo utangure kuza ngo ni musengere bagusengere kandi wamaze gutsindwa. Bya bindi biraje kandi birashitse, utugaruka kurondera ngo erega nari narabyumvise ntacyo bigufasha. Mani dutabara. Yavuze rero ngo wabera nk'umuhinga umuturaransi. Uri kurabaza amakuru yaho bavuze bati kona gita canke abo bacuranga ibitego wasanga biyambariye utujire. Kiryo shingana nafashe ni panekoti nyene yambarijire mu rusengero. Mugani ngo muhemu yera yumyariyo. Hariho abameze uko nyene. N'ubu hariho uvuga ati sinosara nkabo kabisa jewe. Mugani by'ukuri umuntu naho utosanga uri kumubarurumba baguruka hejuru, mwemu w'Imana amenyekana. N'inyambaro gusa mwemu w'Imana ashaka kumenyekana ko mufise. N'intambuko gusa ashaka kumenyekana ko ufise mwemu yera. N'imvugo ashaka kumenyekanisha ko ufise mwemu yera. Mugabo umuntu adafise mwemu yera n'imvugira muranga. Niko babwiye na Petero. Mana nidufashe. N'aya majambo kugira ngo ntidutsindwe nuko tubavanura no kumviriza ingene indirimbo ziko zirasamirana, ingene banaka bambara, ingene abantu bahagaze. Ivyo sivyo vyotunezera. Twonezerwa cyane no kurwanira intsinzi, bweru hakaba intsinzi, inyamutabo hakaba intsinzi, mu misiyoni yacu hakaba intsinzi y'Imana, hakabaho gusoromwa ivyamwa vyo kuribwa n'isi cyane n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Imana bahezagire. Mugani bweru uravye bo dusoroma kwiki kuri wewe bohasoroma iki? Hari ikintu bosoromayo? Mana nidufashe. N'aya majambo nimuze mu ngoro y'Imana ntabaje kumviriza gusa mufise iyindi ntumbero. Twege twarakijijwe, iyo tuja ni mw'ijuru turiko turabandanya nitudegura kuko igihe cyacu kiregereje, kandi bya bindi navyo byavugwa bigira bishike. None rero umuntu yokwitegura, umuntu yoba amaso akagaba mu mutima wawe, niwemerera ikintu na kimwe cyotuma utsindwa, cyotuma uba mw'isengero cyangwa mu basenzi cyangwa umunenzi waratsinzwe, ukaba mw'isengero uri wahinyuwe. Ba mw'isengero ufise intsinzi, mwemu w'Imana ukumva ko umufise. Mani bahezagire. Bikorwa by'Imana bivuzwe, umuntu afise mwemu yera ntaranduka umutima, aratuza kumva ijambo mwemu w'Imana mubarira, kuko ikimazi si ukirondera mwemu w'Imana ni wakirondera mu gihe uri kumwe nawe. Mani bahezagire. Mugani y'umuntu amaze kubikura ku Mana akabishyira ku bantu kivuzwe, hariho n'uwiyumvira gusiba, hariho n'uwiyumvira ati baratanguye ntibazoheba bazogumako. Guteba inzamba y'Imana ivuze. Mani bahezagire. Ibikorwa dukora birandikwa kandi twifuza ko bizoguma byibukwa, naho twoshika mu gihe kibi, naho twoshika mu gihe kigoye, ariko nitube nk'aba bantu baza bakumviriza bakigira. Uwo arakenda kurungika ingabo zo gutsinda Yerusalemu, hakabanza kuba umusaka, hakabanza kononekara. Hezekiya akajana imanza imbere y'Imana, mugani Imana ikamubwira amajambo.
reka kwirigura ngoza imanza, kuko byoshika aho abantu batangura kuzana imanza, n'umukozi w'Imana agatwara imanza imbere y'Imana, muganura akamubwira ati ntabwo nemera rige shengero. Mana nidufashe, Mana nidufashe, Mana nidufashe. Mbona umengo nimumbona nanjye ndababona. Imana ibahezagire. Ni ngombwa umuntu w'Imana akora ibikorwa, akora ikintu Imana ishobora kumwibukirako kandi kigashimwa, kuko ikiriho gikoze kikibukwa kigashimwa uzokibonera ingaruka. Mugani wakoze ikintu nticyandikwa ngo gishimwe, usanga atangaruka yacyo nawe ubwawe urabimenya. Ibikorwa dukora nibyo bitwongera n'intege mu rugendo ruja mu ijuru. Ibi bikorwa turiko turakora nibyo bituvugira mu ntambara ducamo ngaha mu isi. Kuko uko tugenda kose dukora n'umutima ubikunza, atanijwi ry'icyaha, duca mu midugo, duca mu biyaya, duca mu nzuzi. Urugendo rwacu naho rwoca mu mahwa turacamo tukarengana. Imana ibahezagire. Dusome amajambo y'Imana. Yubahe nayizo kubahiriza, ikorere nayizo guhemba. Yohana 3 cete cya mbere Yohana yanditse 3:18. Turaha amajambo y'Imana. 3:18. Cete cya mbere cyanditswe na Yohana 3:18. Turaha amajambo y'Imana ingene avuga. Cumi n'umunani. Bana bato mukundane nimukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko mukundane mu byo dukora no mu kuri. Ndasubiramwo, bana bato ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora no mu kuri. Imana ibahezagire. Yohana yandikira aba bantu bahanura, yari yabitegeretse asanga baramamaza ko bakundanye. Natwebwe nuko nyene, umbonye ku isoko ramya twibwe n'umukizwa w'inyampengeri, nande ndakonya twibwe n'umukizwa w'inaka, kandi turamenyana, turabakizwa. Bambaje twibwe n'umukizwa ati niwe. Mugani ijambo ry'Imana rivuze ngo bana bato nimukundane mu majambo, ariko mukundane mu byo mukora no mu kuri. Nidukundane mu majambo, dukundane no mu kuri mu byo dukora. Kuko umuntu usanga kayagiza ngo twarateye imbere, watakora ko bateye imbere mbwa nta nakimwe yigeze ashiramwo. Twarateye imbere muko baje kumuraba ni babandi aho mwisi hariyo bangumiriza. Uzugenda turaba kwirya migu y'ababyinyi, hari habiyamamura namwege ndibaza mwamye mutugumiriza. Hari habiyamamura ati reka ndabagumiriza, ugasanga bari kumashi abandi bari kungoma ngumiriza. Abo rero nibo bategwa no kwamamaza. Kese na kese mw'isengero uzosanga umuntu adakora mbere ari wavuga iby'ibikorwa, ari wakunda no kuvuga ati Imana irakora, Imana igira neza, mugano arahimiriza gusa akabyerekana hageze. Ndibukindi gihundi muntu turiko turitanga yagerere mu bushobozi, icyo kintu ngumana kivuga aca basimbagurika ngo ngwico tundotanga zokivugana n'umugabo. Nari umwana mwishinga ngira ati none aharavugishitwe aharitanze cyangwa araryoheje ngumiriza. Umva ntapfe mu bandi agenda wagumirije. Muga uraba ko dukorera Imana ntutugumirize, ko hari umuntu acatanga amajana 3 nacereka ndabagumirize. Mana nidufashe, nidukundane mu maji,
ariko dukundane mu byo dukora no mu kuri, kuko Yohana yanditse amajambo abwira aba bantu, namwe uvuga ko gwacima kunde mu majambo, kabivuga mu majambo ugani utari kurakora kandi utari no mu kuri. Dukorera Imana twubake kandi turi no mu kuri, kuko iyo twubatse birandikwa mu gihe uri mu kuri. Mugano bunini byavuze ngo ibikorwa twakoze nitwaboneka imbere y'Imana twanduye bizobiragirya abandi. Imana idutabara. Nidukunda igikorwa cy'Imana ngo mw'isengero wacu, ngo umuriro wacu turakora. Bene abo bari mu isengero ngo umuriro wacu turakora, waza kuraba niyigeze akora, yiberengaho mu isengero uko nyene, azarabiraba gusa ngo wacu turakora, ngo urazi izo nyubako, ngo urazi izo nyubako. Muga niyiga bakora ni mu majambo, tubikura mu majambo tubishyira mu bikorwa, hama tube mu kuri. Imana ibahezagire. Kuko umuntu akora mu kuri uwo birandikwa, kuko umutima wiboneka atafunge, umutima wibonekana wemewe, icyakora cyose kirandikwa kuko ari mu kuri. Imana ibahezagire. Mukani musambanyi gomba ubitange ntibyandikwa, ba mukuri ha mukore, mewe wa mukuri ntiwopinga, aho ubona utitura iby'Imana ariko utari mukuri. Kora igikorwa cy'Imana kandi uri no mukuri. Bene data, n'aya majambo Yohana yandikiye abo bantu avuga ati bana bato yarababona, kuko yarabise abana, kuko abona n'abana ibyo barimo. Ndagukunda, ndakwemera, urandyohera. Mugani bikaba hano ku munwa gusa mu majambo, mugani ntibiri no mu bikorwa, ntacyo yokora, ntibiri no mu kuri. Imana idufashe dukore ibikorwa by'Imana, hama tuba no mu kuri. Nituba abantu bo kuvuga amajambo gusa ngo iwacu harateye imbere, dushiremwo no mu bikorwa, tube no mu kuri. Ahantu hose abantu iyo bameze neza, bahagaze neza, atataha kiba muri bo, bakunda kukigwanya, aho hantu habaye ukuri, mbere ibintu byose bica bigaragarira abantu, ati abo bantu ni sawa. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Ibikorwa mukora, ibikorwa wowe ukora ni mu majambo gusa cyangwa urabikora biragaragarira mu gukora nyene, mu bikorwa bikagaragarira no mu gakiza wakiriye ufise mu kuri, ugatinya nica. Erega zo gukora ibikorwa, hamuva ku gikorwa uje gusambana, hamuva ku gikorwa uje gutukana, hamuva ku ngo Imana yanje nkorera. Hari abantu baca kwitwa ngo Imana yanje nkorera. Oya suko, tuve mu majambo dukore, tuje no mu kuri. Imana ibahezagire. Baratwitegereza bakaraba. Ikindi gihe bagura unusenga ko kwibarabara, patiri yarahaciye acarahagara, hamagara abakenyezi bamwe ati hano muri bangahe? Turi 60. Ngo 60 bashobora go rusenge. Tiye turi 60. Ngo mukora gute? Turitanga. Ngo natwe tugiye gushaho kwitanga. Nabonye n'ubu baritanga, hano hose bariko barigana, hose bariko barigana, bigana ibyamwe muyera, ibyamwe muyera nabyo biragoye, kuko twebwe naho tubikora turazi ko byandikwa, nibiherera ngaha. Nibaze ko atamuntu azigidodomba, dukora mu kuri. Iyo umuntu ariko arakora igikorwa cy'Imana atari mu majambo akora, akaba ari no mu kuri, akaba atataha mu mutima, arumva ko byanditswe kandi aguma yumva ajomye, kandi aguma yumva visi ijambo. Imana ibahezagire. Ndibaza ko mutazoja kudutuka cyangwa ngo mutuke abantu bigwa barababwira ibintu by'ibikorwa by'Imana ngo nabo ngo barasarisha gose. Ubu nizo mvugo bakoresha ngo barasarisha, ngo bise yose amahira barasarisha. Bande basarisha kutavuga ati mwe muyana n'umwe mwaka arasarishije, mugace suka ku bantu
ngo wabonye n'icyo ingene cyari cyabitse ngo arayavugira yewe. Twega ntituvugira amahera, tuvugira igikorwa cy'Imana. Utarabitahura abantu bagakorera bakona gitawa mwari mu bapasitori ngo no mwaka naho barasaje ngo umwanya wose n'ibikorwa ngo bakumavuga amahera gusa. Nuko utakora ubivuga mu majambo, yaba wakora ukacuja no mukura atacyawuvize waguma umeze neza. Imana ibaheza ki. Dusome amajambo y'Imana. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 24 wa 25. Amajambo mfise najya nyene avuga gukora ibishimwa kandi byemegwa. Gukora ibishimwa kandi byemegwa. Imana ikavuga ati ndagushimiye kandi bikayemegwa bikazokwibukwa. Matayo 7:24-25 tuyaha amajambo y'Imana. Yubahe nayizo kubahiriza, ikorere nayizo guhemba. Urinakane umva ya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenyiragwa inkukura igatwaza, igihuta kigahuhuta bigasurira kuri nyanzu nigwa kuko yari imase ku rutare. Mari bahezaki. Uwumva ya majambo yanje wese ni Yesu yakayavuga. Yaciye amutahuza ati umviriza ndababwira mugame kumuranyumviriza kandi muko murantahura. Uwumva ya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Inkukura iraza, ibihuta bigahuhuta, ariko inzu kubera imase ku rutare ntishobora kugwa. N'umukristo ari mu isengero yumva ibikorwa by'Imana akaba ati ndiko ndabikorera Imana siniko ndabikorera naka, akitegura neza. Ijambo Yesu yavuze ngo asa n'umuntu w'ubwenge. Aho haraza ibyaha ntacyo bimugira kuko yabikoze mukuri, haraza indugumba ntacyo bimugira, haraza insaku ntacyo zimugira, haraza ubwicanyi ntacyo bimugira. Naho igihugu cyotegwa n'intambara, naho igisagara cyacu cyotegwamo n'ibyago, kubera ibikorwa byawe, kubera wumvise amajambo y'umwami, kubera wumvise amajambo y'abakozi b'Imana, kubera utigeze uja mu ruhande rwa Antikristo, kubera utigeze uja mu bugararizi, kubera wabikoze mukuri, usa n'umuntu aba yiyubakiye inzu biraza bikiseka ko byose bigasubira inyuma kuko inzu yawe ntihenuka kuko imase ku rutare. Imana ntihabwa icyubahiro, imase ku rutare. Aho ibyo ukora byose wumva ikikunyeganyije ntunyiganyiga, nta kikunyiganyiza kuko inzu yawe ishobora kuba itubatse. Amajambo ya Yesu utayashira ku mutima, udasa n'umuntu w'ubwenge usanga wivugira uko ugombye ibi by'Imana, ugakora uko ugombye ibi by'Imana. Kuko nabonye abantu bakora ibyo bagombye, aho umuntu ashaka gukora ibyo agombye akavuga ati nzokora nshaka nawe umata jendi ndumva mwemu yera, akavuga ati ndumva muri jewe mugani waja kuraba nta kintu. Yesu yavuze ati uwumva ya majambo wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge. Aho ibihuta biraza, aho intambara ziraza, n'ibyaha biraza, kubera abakozi ibikorwa by'Imana uri mukuru atanicyaha ufise mu mutima, usanga wubatswe ku rutare birisekako. Mugani wabikoze ari ukwikurayo, ubusambanyi buje buramuhitana, kaboregwe kaje karamuhitana, hagize umubanzi kofe. Nagiye nari ngaho haruguru ku isoko, umuko nagita mu yindi shengero bamwaduka bamuhigiha nzambona arazinzi ipata ariko nagita atangura kugwana mu isoko. Jeje none uko nagita arongo ikorari nkijya gwana n'umuko nagita nyabaki. Wewe yasaba ati nibaguha ikove tega n'undi musayi nane abuze kwiruka ikaragwana.
aho bariyo umuntu yogira ikofe ngaho ahuye n'umuntu akamumatura ikofe ntihoca azinga ipata. Tereka manze shire Bibiliya hasi tubanze tubimare, dukore atari mu majambo ariko dukore ibigaragara kandi no mukuri. Ubumva ya majambo wese asa n'umuntu w'ubwenge, akora ibyandikwa, akora ibizokwemberwa, akora ibikorwa bizokwibukwa. Hariho ibikorwa byibukwa bitijana, hariho ibikorwa nawe ukora kubati ibikorwa biributwa, ibikorwa nkozwe biranditse. Mugana abandi bakora ibintu byo kwikurayo. Ega Yesu umunsi umwe yaricaye ku isanduku y'amashikanwa araba ingene abantu bashikana. Ibi bintu birabaho kuko uwahishiye neza avuze ati hariho abantu batanga, Imana yitegereje ibyo atanze n'ibyo afise. Iki kimaze atanze kigaca candikwa ku izina ryanje natanze 1000. 1000 watanze yitegereje aho yakuye n'ibyo urimwo ikarabati iki 1000 siniko ndakimwandikako kandi atiyandikire kuri uyu karamutamba kadera mwishengero yari yatanze 2 kakimushirirako. Uko niko byagenze. Umwe yavuze ngo narakuravye sangura umuntu udashoboka kabisa, narakubikiye atori byabo uze kunkuma kuma kivyo tasangaje hamwe bemera kuba mukuri. Mani bahezagiye mugana uri mu cyaha kweli mwemu yararazibukira. Naho ubona ubizana warasambanye urakohagiza gusa, mwemu yara ntapfa hajya arakoreka ati pagutanga none bikumarira iki? Ibyo utanze gacha iragitana kayabuze ari mukuri. Imana idufashe. Nyagira umuntu akorera Imana yidodomba, namba wumvise ko harimo akadugo, harimo kwigora, jana na mpemu agufashe muri ubwo bushobozi gene araga kukwereka ingene ubigenza. Imana ibahezage. Tubikora mukuri, twumva amajambo nituyapinge, nituyashire ku mutima umengo yari karatinyaga, ariko ijambo Imana igomba umuntu w'Imana kimurondera ko gutunganya ubugingo n'uwumva amajambo akayakora asa n'umuntu w'ubwenge ko ati jewe icyo nkwiye gusa no kwihana. Hama kone nayo iri mu mutima ngaho mwemwe radodora ati kuri bya 50 ngomba ko 5, kuri bya 100 ngomba ko 10, kuri bya 100 ngomba byose. Ega mwemwe yaje kubikura ivyi ashatara arasigazayo none mwasi ko mugira. Mwemwe yaraje kubikura tinakubonanye 10,000 ashatara gusigariza 1000, ashatara gutwo arabikura yose kandi kwa mwemwe nani ngorane uza kugumugumu umeze neza, uza kubona uri kurarya. Mwemwe arafise ingene atabigenza. Imana ibahezage. Uwumva ya majambo wese asa n'umuntu w'ubwenge ntapinga igikorwa ahubwo arasenga. Acyumva bakivuga ati hari igikorwa namba ari umupanekoti by'ukuri atari umupanekoti mu majambo, kuko ari umupanekoti mu majambo muri iyi minsi yitwa umupanekoti mugambi ari wo mu majambo, ariko uwo mukuri acyumva bakivuga ibikorwa mwemu w'Imana hita amujomesha mu mutima ati rema ndakwere senguku cha senga zabona Imana icinzira ararosa icyakorera mu Imana. Imana ibahezage. Nje gusozera mu Bifilipi. Yubahe na izo kubahisha, ikorere na izo guhemba. Abifilipi Chete Paulo yandikisha ngo ry'Abifilipi gice ni cya 2 ku murongo wa 14 avuga ngo mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo ntimugire umugayo cyangwa akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe kigoramye bibidambidambi, abo mubonekamwo nk'amatara mw'isi. Mwerekana ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone
icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo. Mana nishimye. Pawulo yandikira ishengero ry'Abifilipi abaravye abitegereje asanga harimo inguvu, harimo gucengacenkana, harimo inguvu, harimo ibitsiburira, harimo gupfa gukora, harimo ibintu byo kwikurayo, harimo ibintu by'uburyarya. Azababwira ati mukore byose ndabaravye mwebwe. Urumva hajya yarababona mukore byose ataguharira atakwidodomba, kuko hari abakora ikorwa baharira. Kandi mbere naho mwe murabo ngo hari uruzuba, ushobora gusanga ari uruzuba rwo mu buryo bw'imwemu, ushobora gusanga ari uruzuba ruzokugirira nabi, ariko uhoraho bakubwira ati wonkorera imihogo yawe ntizogaduka, mbere zokugirira neza. Mugani kubera umuntu akoranye navuga ati uruzuba kwahe ngira wewe ntiyaravye. Hariho ngaho abatungu batama ngo mu rushana ngo uruzuba nago ngo tugeze mu kwezi kwa gatatu tuguma twinjiye mu rushana nyarushana. Iyo mwemu w'Imana ari mw'ishengero ibitangaza birakoreka. Kugira rero ntimugire umugayo, yaciye ababwira ati kugira ntimugire umugayo, nimukora byose atakwidodoma ataguhaye, kugira ngo ntimugire umugayo bajya mubamwo. Urashobora kugendana umugayo muri bajya mukorana, urashobora kugendana umugayo muri bajya mwicarana, urashobora kugendana umugayo ahantu hose ubura ukaba uri ku mugayo kubera wakoze ibikorwa by'Imana widodomba. None uri ku mugayo, ku mugayo abantu benshi ntibawubona kubera wakoze ibikorwa by'Imana widodomba, ugenda uri ku mugayo nawe abantu ntibakwemera. Imana iraza ikabahumura bakabona naka wapi, bakakwitegereza akagusangana uburyarya, ugenda n'umugayo mu bantu, ariko bavuga ati nimube ku mugayo, nimube kwe n'akarohe. Akarohe nituriya tuzi usanga turimo ubusuri hariya hasi, nimube kakarohe. Ibintu by'indagapira abantu mubagayako, ari amazi yo munsi uvomye mu mugazo niho uciyabona, ari yo munsi mu kuyanywa uyashize nko mu gikombe urayareka kireka. Nimube kakarohe, ntihagire ikintu abisi bagukemako bakugayako, bakumenya ko uri umuntu w'Imana by'ukuri. Kuko naho wowe ukora ibyaha uri mw'ishengero barakumenya ko uri umunyabyaha. Uzokumva ariko je narabonye ingene bagaye umuntu badumvise umukono ntagita, ndarumva bamwe ngo hano ngo hajya ngo ujya nirengize niko ntagita. Mama we ngo ni fondatere nyene, kumbe baramubonye yaramenye ibanga ari kumugayo. Baje ngo murazomuhagarika turazi mw'ishengero nyuko mumuhagarika. Ndinumira nabyo natahuwe. Barakunze kuri kumugayo. Abantu w'Imana nta mugayo dukwiye kubako. Mugani y'umuntu w'Imana akora igikorwa cy'Imana yidodomba, akaririmba yidodomba, agasenga yidodomba, akagendera tuka abakozi b'Imana mu mutima, akagendera abahinyura, akagendera hinyura ibikorwa by'Imana. Mw'ivy'iki gihe uwo azoguma ku mugayo. Mugani Pawulo yavuga ati nimwirinde nimube ku mugayo, kora ataguharira, atawuze kugutsita ngo kora ataguharira. Imana ibahezage. Hagati y'abiki gihe bagoramye, bajya tubamwo baragoramye. Je ndibaza mw'ishengero nta mukristo agoramye, mw'ishengero nta mukristo yoba yagoramye. Amen. Mbese ko mutabwa nimba ugoramye nyene ucushikirwa. Mw'ishengero nta mukristo yoba yagoramye, kandi dufise mpwemu yera, kandi twarahawe mpwemu yera. Nta mukristo yoba mw'ishengero agoramye. Amen. Ishengero rya Kristo ribagoramye baba bameze neza. Abagoramye ni bariya tubamwo, kuko uririmba ishimye bavuga ati n'ubujuju burimwo kuko baragoramye. Muganda uzorabe no mw'ishengero bakubonye uhimbaza uhumirije ngo hajya gomba igiti,
ngo yatanguye kwihumiririsha. Umve baragoramye bari mu ishengero, hinga babana basimvye yo ngo ubu barasarishije rwose ngo yasaze, wajya ngo agomba bamubone neza. Oya, mu izina rya Yesu uragoramye. Abagoramye ni bariya tubamwo. Ibikorwa by'Imana dukora ntidukwiye kubikora tugoramye, kuko rwaga turi ishengero rya Kristo. Dukwiye kubikora tumeze neza, tuboneka nk'amatara hagati y'abiki gihe turimo. Baragoramye b'idambi bizi uko bahagaze. Hariho n'abakristo mu ishengero badavize uko bahagaze. Usanga ari umukristo muri uyu mwanya twicaye ngaha, we musanga kw'isoko ugasanga umupagani, mw'ibarabara ugasanga umupagani, ashitse mbwira umupagani, mu bagenda ugasanga umupagani. Abo tuboneka twebwe ntidukwiye kuba kumugayo, kuko tugendera mu biki gihe baragoramye n'ab'idambi. Twebwe tubonekamo nk'amatara, kandi umukizwa neza korana wa mukizwa kuko ari tara. Mugani nawe baramubonye ko agoramye. Mani dutabara. Abo tubonekamwo nk'amatara muko dukora, muko twegera Imana, dukwiye kudaho abantu bagoramye. Namba waragoramye, namba waramaze kuba ikidambi muri mu ishengero, ikidambi ndaba ngaho no munsi zonzoba n'ahandi na hariya ndabemera. Umupfu yapfuye ari mu ishengero k'idambi akubwira ngo hose n'ab'Imana. Mugana akibagira kumurimbya cyangwa ngo bose sabageni, bose sabageni, hariho abaherekeza abandi, bose sabageni. Bose sabageni naho watangwa kubika idambi. Ndakunda abantu bace muri Panekoti, kuko naho basuba inyuma basiga banyibibanga, bambwira bati nazungurutse nditegereza amadini menshi, ego baravugishwa barakanjirirako ngo mugani mu Panekoti ngo yaba atari ibikorwa ngo nimwihangane mukabibandanya muzoja mw'iju. Nyibaza ngo ni nkore karane yakumba ransetse, nkikangura ko ngasanga yaguye. Bashitseno bacabaka baraka, ukumva ko bize ubushobozi. Undi mugabo nasanze numva ngo n'umukozi w'Imana gishikayo, hanyuma ndamusanga ku isoko cyane ngati sinduze yarapfuye n'umuntu hajya ku isoko ngati oya kuri umukozi w'Imana mwihangane. Ukora kacendagenda ndamwataka rero. Wenda nize kuri umukozi w'Imana hamwe wagenda muri gadini, ubwo muza kumwataka ngo mbanze ndamupige. Undi muhungu wacha mu marucozi ngo jejo dini rya papa sido panda rigiyemwe, kuko bose sabageni. Uwaciye ngaha wese muri Panekoti yiremesha yigira gute umbe. Undi mugabo niwe turavugana ubutumwa turavugana, yari uwo muri yahora ngaha mishinga ataragwa. Hanyuma turavugana hanyuma sindigendero naciye nibuka ijambo birimo mutarihabwa cyane avuga ati Yesu yababwiye maduka mu nzu yo hejuru mu mayimisi 10 mu ndindire muzoca muhabwa mpemu yera. Ikibazo ndakubajije, iyo abasanga bururutse hasi yari kubaha mpemu yera cyane nawe yabaha ngo nega ushaka kuvuga iki? Aho rero ushaka kuvuga ko bana nasoza ishengero. Yego nyene ko basoza ishengero mpemu ya ntaho kiri muri wewe, kuko mu nzu mpemu yari yakwemereye mora isohotse. Mwibyo sibyo, nibyo nyine. None twese ntiduhagiye kubatizwa nibadusenga tugahabwa mpemu yera, ibindi nibiki? Niwasohoka Panekoti genda nyene umenye ko wandagaye uri umukozi wa Antikristo. Abo baca batangura kugwanya Panekoti, bari mw'ibitero. Mani dufashe hagati y'abiki gihe bagoramye mbe mw'ishengero ntibabayo canke barabayo no muri korari basanga bagoramye b'idambi. Umubwira ati ngomba twitanga tugura ibintu by'agaciro cyangwa ati ibyo bintu ntibishoboka, aragoramye n'ikidambi. Tugomba kubaka ngo none ngo twubake iki? Kubera agoramye ibyo bintu
nibizobandanya muri urushana ariko birabandanya mu izina ryande, mu izina ryande, kuko ni mwema ariko arubaka, kuko iyo uri kubaka amasezerano y'Imana byaguma byoroha aho nyene. Imana ibahezagiye. Yafashishije ati umugisha ugomba gusike kuca mu ishashe yirabura. Aho rero ngo ni mu bigeragezo. Yewe icyo gihe yaranteguye ibigeragezo cya birabyuka mwaka kumwe ati umugisha ugomba gusikeko, nawe ni wari karanokeza ngo umugisha ugomba gusikeko. Garagaza aza kundaba ati urabandanya ariho umugisha gahuraje uca mu ishashe yirabura, kandi ari wari karanokeza. Ndamukunda kwe, ndamukunda kuko naciye ndabubona yaranokeza nkaca nivumbura nikorani ndasa umunsi umwe ati nibyo kuko ndagita ndabihebye ndigiriye. Acasanga muhira ngo wabihebye rero ngo warite kumugisha uca mu ishashe yirabura ngo ndagusengere. Wewe ni umubijya nyene none umugisha ngo ucuca aho nyene. Mugani gaga nyene nagenda ubona wamugisha. Imana yanyuma cyamfata ati nuko nyene mwishengero ube yubizi kumugisha uca mwitsinzira. Hari abantu babona re bakoreye Imana akaca bona aragwaje ngo hoho ngo Mana wibuke bya bindi nakora ngo utabikoze rero ndatamya kutari Imana. Reka cereza vuga ati Mana nari nagukoreye ubu naho ndose rero ikintu giteye ubwoba biraza kugenda gute? Wamugisha ucububona. Imana ibahezagiye. Abagoramye b'ibidambi niwe tugomba tubanza dusengere. Bari mw'isengero batitura igikorwa cy'Imana, mwe mu w'Imana ntashobora kubihanganira kuko abagoramye bari mw'isengero rya Kristo kandi bagomba kuba baretse kuza ku mwami. None mwe mu w'Imana bahawe akazi nako gutunganya umugeni wa Kristo. Niyi saha rero bagomba gutunganya umugeni wa Kristo kugira ngo tuze gukorera Imana atamuntu apinze, atamuntu agoramye, atamuntu akirikidambi cyangwa byose ataguhari atakwidodemba. Ibintu by'Imana uri kurabikora nta myidodomba ijamwo kugira byandikwe nuko utidodemba. Imana ibahezagire. Mugani ufise icyaha ndakwinga inzu ubanza ugikura, kuko si ufise icyaha nicyo gituma widodomba, kuko kirakwereka ati ehesha uribwe. None we ko atahuzoja ehesha uribwe ngo none ngo kunyagwa ngo nabandi baracibwa. Umva aca yihinyisha mwari kunyagwa ngo nabandi baracibwa. Si wewe ni icyaha kikubamwo kimwe kiri muri wewe cyo kuvuga ati ehesha uribwe ugaca widodomba ngo ari kunyagwa koko uturacanyagwa. Umva agomba kuzibira uburari bw'ico cyaha. Icyaha cyamuhindukiriye ibintu mengo nukumubure mugani kimwe kateka uribwe kageze akavuga ati we nkuraho niho woronka amahoro, we nkuraho niho woronka amahoro byo kwandikwa. Mugani ati ari kunyagwa turacanyagwa ngo ndabona ko yose azorinda mpaka bakiri ko baranyaga abantu. Icyaha twagomba gusenga tugusengere we ugoramye uri kidambi mu mutima. Ibidambi ntibashoboka hira ari kumwe n'umugabo acika ikintu kidashoboka, ari kumwe n'umugore acika ikintu kidashoboka, amatiko y'amananiza, ibintu by'ibidambi. Tuhebe bino bikorwa by'Imana niho twotera imbere. Ibidambi ndabona iki gikorwa kiriko kirambuza imigambi. Ntuzotera imbere niwahe igikorwa cy'Imana kuko namo byandishe ko zogura imodoka nayigura nuko nyene ngeza hanyene nuko nyene niba byaranditswe muri gahunda y'Imana. n'Imana aranezeza, Imana nzoyigura. Amen. Mani bahezagire. Undi mugabo yashingiye intahe ambwira ati yafashe amasengesho y'imisi 3 yari yifitiye ikibazo cy'urubanza. Hanyuma icyo kibazo cy'urubanza ngo yifitiye mu majana 2 yabisize ahantu ngo mu mutwe hagiye abamusikirago yiteguriye kurongora. Wazabona umuntu aje ngo hagara kwa rutari ngo ugomba kurongora wazana bijya ibihumbi amajana 2 ngo zana bijya ibihumbi amajana 2 ngo Imana izogukorera urubanza ngo nagomba rusigaje iyo ndwi nyene ngo zana bijya ibihumbi amajana 2 ngo ndinumya ngo arakavya
ngo zaraga 200 urabona ko usanga ryarungura zaraga 200 ngomva mwo ndita ndiruka nkamuhenda yatonda yazana ngo cyambona kuwa mbere harageze kandi kuwa gatanu turoja guterura cyambona no kuwa kabiri harageze ngo cyanaduka ku rusengero ndagarama ngo sinapfuka myega ngo pfukamo ngo biba byoroshe ngo siniwe ndapfuka maceyo ngo naragaramye ngo Bibiliya ndayikiriza ngo Imana nayibwiye namburi Imana urya madeni ndaguhebeye uramperaniye ngo ndabonye icyo ukoze gusugikira urubanza ngo nagiye numva ijwi rivuga ngo uvuze ngo ndasubiramwe ati ndaguhebeye sanze urya amadeni urubanza rwanjye uragwishe kandi uri Imana ngo ijwi risharimbye ati va ngaho nyine utahe muhira ndakwishyuye washitse muhira ngo asanga umuntu ngo yaparitse imoto ngo kwa se wiwe ngo ariko arabaza ngo mutamanaka ngo mwomunyeka hawe wa mutama ati ni jewe nyene ni jewe ngo wewe urafise umuhungu yitwa uko nawe ndababwira ko mwaca mumenye ngo urafise umuhungu yitwa uko agize he ngako karashitse ingo tumanuke nyereka iyo nzu yawe ngo acaramutwara mu nzu amaze ati bagomba gukora urubanza tego ni wewe hejeje kubwira Imana kwija amadeni ni wewe hejeje kuvuga kubwira Imana ngo irajya amadeni akira watanze ngahe 200 akira 200 ngo aca ngo akubita ko nandi 200 tushima Imana ikutajya amadeni akira n'ibintu 200 nayirengejeko tindigire urubahe jewe nahagurutse Bujumbura inje ndakuzaniye amafaranga Imana niyo yari intumye mugani kibabaje Imana no kuvuga ngo irajya amadeni ngo yaciye yiruka kuri umukozi w'Imana kugira ngo banze asengegwe asengera Imana irawishima ati wa Mungu yabonye ko ndi Imana icyati yagikurikira yambwiye ati nagenda ku isoko hari ibikorwa byibukwa mw'abantu hari ibikorwa bishimwa kandi byibuka kandi basanze Imana irigenza ku bantu igomba guhezagira kwigenza ko ikagomba umengira kunyaze n'abantu bose bakabati urya muntu aribwe n'abakozi b'Imana bagati umuntu atazoshobora wabishobora rero bagacaza bakora Imana kandi haraho Imana yadakukureka ngene nawe uzifatamo yavuze ati naciye nja mu Ruyigi ntwaye bya 200 shitseyo undi mugabo ati tora costume usoneshe ngo hari yazige iminsi 3 kugira nje guterura ati muhaye gusona tora ngigisonye nibakumanurire ngo ndayitora tora imvuta no mugore yamubura ngo ntana kimwe nakuru ngo urubanza rwiwanje rwagumye rubanza rwiza ngo kwijambo ry'Imana ryari ryavuze ngo candijajara kw'Imana inkoreye ibyo cyane baza kw'Imana impezagiye ngo ndijajara ngo manyonyohewe n'ivyo bintu Imana yankoreye haca harabaho ubukene mu nzu wanje habayeho ubwo bukene yambwiye ati ubwo bukene bwangajeje ahantu natenesha kuyumvira ati twahora ducumbise ujya mwuko munini duhindura turondera igisate gitoya agasate tugacumbisha ku gasate ngo umugani ntiwere mu isafuriya nkaza ndahebera umugore kugira ngo ntibazoseke ati ararohora amera kuno ngo ameze kuno cyangwa ndagusenga amasengesho iminsi 7 subira hamwe ku rusengero ndimba ati mbe ashibundi agarama ningarama iminsi 7 ntibiza gukunda ngo umugabo namubwira ati nzovayo nshaka ndopfira nasize ndamubwiye ko nyene tishande ariko ya minsi ngeze kuri 6 tinanumva tinariko ndasenga ntatira Imana nerekana ingene ndahabaye n'ivyo Imana yari yamvuze ko numva imoto ku muryango w'urusenga ati candasugurura acambwira ati barakuntumye urira barakuntumye ngo acarurira acaricara ngo acaramutwara ngo amusigara ngo hano yitwa mu Kinyabakecuru amukubita ku muryango atehewa ntumye yari ihagaze ngaha hagarara hanyene ushaka uradodora je naje kugutora yandishe ushaka uradodora je ndagiye ngo ndibona uyu mugabo agomba banje caradodora ngo ntitamaza ndahasanga umuvugisha w'umunyarwanda ataramvuga mwitsina atarambwira amajambo ingene Imana igiye kumpezagira hamaroni baza ngo ndamusigara tenda bironka uwo mwanya cyakora mu berezi 12 aho nari ngiri muri amasengesho
Yesu ngo sohotse ngeze mu nzira camura n'umukamakazi ngo arandamutsa aranka kundekura agomba ngo imisi myinshi kubera yabona ko mu masengesho ngo arangumya ngo habona n'ubigateka ngo hagomba ayo mahera nanjye ndanka aco tuduvana ariko shiriye umukenyezi araza kumenya ko Imana yanyishuye ngo agoma yamugumize ngo mvamwe ndita ndamuha bya 12,000 ngo wawe ndaterampezagira ngo arampezagira ngo navuga ati mugano uranyibye mu bintu byari ibyo utonka ibyabo. Yambwiye ati Imana irazi kugeza abantu kwigenza kuba nari nasenze iminsi 6 niyo nari ngezeko ibyo 12,000 nzi ko ndose kilo cy'ubugani neza muhira n'umugaza kwa mvuye gusenga Imana inyishuye ati 12 byaho hambere byari mu tuntu twishi timugani arabintu wari umutamakazi mu yindi wegane bo bamere ati uri muhira tego ndi muhira ati twega tuzoza kukura tinagiwe mbona ati wame ngo sindibonye yumbira ko imodoka ije murizi ati ije murizi nitegerere sanga harimo ifuko ngo 9 y'isima Imana ntango imifuko 9 y'isima ngwize murizi ibintu by'Imana biragoye ababirabira mu mubiri nibazo bitahura ngo biraje nikorare niniya ngo bashitseho ngo banga ngo umwama batatu undi 2 undi biki undi bitanda undi amamatera undi ambwira ibindi hanyuma mu minsi itari myinshi Imana ikimakazi ngo nahembwa 102 ku kwezi kandi ntize Wichashi icyanyemeje ko ari Imana ingaburiye nishikare yambwiye ati we mugabo wera ofisi inzara ndakuraba tori gunera ry'umuceri ngo nagaba ngo soke ngo itware inga mu ikambi y'imuriza nije nabari bajeje stock nije nahereza abantu mwinjire mu pakuru atubwa ati kugira ukora tori gunera ry'umuceri tori karatora amakoto tori ubufu ngo bwayunga bwiza bwa bumeze neza tori ubuguru muhira n'uyu umugore wabyibushe kundusha tumugisha w'Imana waranshikiri Imana bahezagiye mugana usanga abantu bakorera mu kirere atanabibona imati ibyo bintu ntibibaho ibyo bintu bibaho Imana bahezagiye ibyo bintu bibaho Imana yatego kugwezagira umwaka wo kwemererwa nk'uburiho werira kutabikidambi namburi kidambi rero mw'isengero kugira ukora ibyemerwa bizokwibukwa nuko wanze kwitunganya ukareka kuba ikidambi uri umuririmbyi ukareka kuba umuntu agoramye uri mw'isengero twagomba dusenga Imana kugira ngo umugisha w'Imana ukuzeko kugira ngo ntuwe mu gihe cy'uruzuba nuko utaba utari ikidambi twagira dusenga Imana uze tugusengere wewe wumva mutati jendi ikidambi kuri ibi byo gukora numva ndabigwaye ntibinanezera numva umengo nukwibwa kaze kwa Yesu nawe ufise icyaha ntituvuge ibyo gukora mu majambo dukore no mukuri dukora atacyaha mu mitima niho byibukwa bigafita ingaruka nziza ku bugingo bwawe bahezagera ya majambo y'Imana bayumvise mwese Imana bahezagire